Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Keje Media ndizera ko muri mugoye neza mukomeye natwe turameze cyane turashimira Imana yaduhaye ubundi buzima reka ndabaye ikaze kandi kuri Keje Media nijewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Keje Media ndizera yuko muriko mudukurikirana neza reka nsabe wa muntu aryo rya mbere araze kuri Keje Media tuge subscribe canke s'abone bose umuntu wacu tugire like comment share kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu bishikare kushikira benshi bashoboka nawe ubwawe ubidufashijemwo uzoba ukoze cyane reka ndabashimira ubugira kandi ndongera ndabasa kudukurikirana mu kiganiro kidasanzwe aho turi kumwe n'umuntu adasanzwe nkuko nama nabasanya abantu badasanzwe no mumenuisier canke umubaji sinomuvuga ko vyinshi ndavuga mbere na mbere ndamwakire kuri Keje Media ndabaramukije na mahoro umeze neza ni sawa cyane ndabibona ndamukiza abakunzi ba Keje Media ndabaramukije mwese akandi kajambo ndabakunda cyane murakoze cyane reka nongere ndabasabe mwidondore abakunzi ba Keje Media ariko badukurikirana jewe akazina kanje nitwa Ndikumana Fabrice nkaba ndumufundi w'umubaji akora akazi ka menuiserie wow mwahitije no kwidondora none Fabrice umubaji akora akazi ko kubaza ninde avuka hehe aba hehe yifashe gute jewe aho mvuka muri rirare zone Sare mu Kibuye muri zone Sare ni commune ya Isare ego muri ubatse cyane jewe ndacara umusore kweri bro uraburiye reka bura nandembere nakureba wiha umuntu none oya ndasha niko ndabiraba nyene ukungene vyomera bacapanga akarere pore urakoze cyane yego Fabrice mu buzima bwiwe uretse ko ari umubaji arangwa niki ameze gute yifashe gute Fabrice ko yifashe umuntu nyene ari no stress nyene ata bintu byinshi nyene abayeho uko nyene nta birebire bisigura ko Fabrice atamuntu umwe bafitaniye beef ngaha hafi yiwe haba mu kazi mu kibano mu bagenzi mu muryango oya nta beef nimwe uwo bazi yuko dufitaniye beef yo nabivuga nta numwe jenzi dufitaniye beef. Wow, Fabrice umunyamahoro reka tukwite umunyamahoro kandi felicitation ivyo bishobora bake wow Fabrice nkuko twagendeye atelier musanzwe muri ko murakoreramwo turagomba ko mutuyagira neza kuvyerekeye no mwuga wanyu kuko no mwuga mwiza utunze abantu benshi no mwuga ewana novuga yuko ukorera ku mpande zose atamwebwe abantu niboronka intebe nziza atamwebwe niboronka ububati bwiza niboronka ibitanda bye niboronka utuntu twinshi dutandukanye udukoresho two mu nzu dukeneye kugira ngo bikunde mu mazu y'abantu benshi habere Fabrice uno mwuga mwawutanguye ryari uyu mwuga twawutanguye 2016 turaduga gushika none mwanya nyene tukiwukora kubera ko none mwahisemwo no mwuga mugiye hari iyindi myuga mwari gushobora gukora ubuzima bukabandanya uyu mwuga wanje mu bisanzwe kuva nkiri muto kuko namuzehe wanje yahoze akora akazi ko kubaza jewe kabaye akazi kuva nkiri muto nagumye niyumvamo mu mutwe kanzamwo ndagakunda kugira ndakiga none mwanya kakaba ariko ngikora barakuze kuvuga ati iyo umwana akuze abona iwabo basenga nawe abo musenzi niyo akuze iwabo abona baroga nawe aba umurozi ati nawe wakuze ubona iwanyu babaza bituma nawe uba umubaji ni kubera iki none ni iki cyaguteye intege ukumva yuko nawe ugomba kubandanya kino gikorwa ndashita cy'umuryango ndashita koko ndashita iki ni cy'umuryango okay ni iki cyaguteye intege rero iki cyanteye intege icyanteye intege icyambere na mbere akazi k'igifundi nakubunze mu bisanzwe umuntu araronka ico gufungura umuntu akaronka agahuzu yoba yambara
munakaronka buri kintu cose cyo mufasha mu buzima. Nico kintu catumye ndagakunda kugeza n'uno mwanya. Ati nakazi gatuma umuntu aronka ivyo yifuza. Fabrice kuva utangura kano kazi nimba atari banga nakaye karusho murabona muno mwuga ku ruhande rwanyu? Mu bisanzwe muno mwuga akarasho no bambona ubumenyi bwako ndamaze kubumenya bwo kugakora, ico ni ikintu shima mu bisanzwe. Hama n'ibindi nyene ndavyiteze ko biza bikurikirana buke buke ni pole pole n'amafaranga menshi n'amafaranga nyene azoza ndogo ndogo. Canke yaramaze kuza? Oya ntaraza Jembo dumenga nyene amafaranga yaraje uko ndabona wambaye n'inzahabu. Yo reka reka yenye nayiguze samedi yatare yenye nikibazo gose. Okay, Fabrice. Ati nta kazi na kamwe kabura intambamyi, kabura utubazo. N'utuwe tubazo ubona muri kano kazi canke muno mwuga? N'utuwe tubazo canke intambamyi ubona muri kano kazi kanyu? Akazi. Intambamyi haba. Cyangwa utubazo ati barakunze kuvuga ati nta kazi na kamwe kigera kabura utubazo haba ku ruhande rwanyu canke ku bakiriya banyu. Uko yagiye umuntu akuzanira ikintu ugasanga nikigenze uko yagishaka bica bigenda gute? Uko bigenda bo mu bisanzwe nka jewe nifatiyeko ku ruhande rw'iwanje uko noba nkora. Jewe uri umukiriya uje ukantumbera ati nje kuguha akazi, tukumvikana ico ntumye ari akazi kariko kose wowe ntumye, uko tukumvikanye ndagakora neza mu bugwa neza ata ngorane nimwe yigeze haba. Iyi ni intambamyi nazo ziza kuba mu kazi k'igifundi. Urumva iyo baguhaye nk'amafaranga ugaca uyakoresha ibindi bintu by'iwawe, urumva nko ku ruhande ntukore bimwe bya wa muntu, niyo yantambamye agaruka aza kukurondera ko bya bintu by'iwawe by'iwiwe ugaca usanga muri ko muraharira mu gihe utamukoreye ibintu by'iwe nawe urabyumva. Ego aba ari intambamye wowe umbajije usabye. None bidamaze gushika umuntu akaza ngaho gushwanira ngo ntiwamukoreye nkuko yashaka? Uko biri kose jewe mu misi nkozi nta muntu turaza guharira ngo ibintu by'iwiwe ngo nabikoze gukora dashaka. Oya ntibirashika ko kweri ko ndabikora mu bugwa neza ntuje nta ngorane nimwe. Katuvuga ati ni byiza gose kuko urumva ko umuntu witahuye kandi ugerageza gukora akazi k'umuntu nkuko aba yabigusavye. Hama ni hangiro canke ntumbero wowe ufise muri kano kazi, mbega wifuza kuzokwama uri kurakora ibi canke nawe hari ahandi hantu wibona mu myaka nk'itanu canke 10 iri imbere? Mbo mu bisanzwe jewe uko niyibona uko noba ndabibona canke noba ndavyiyumvira, umuntu wese mu kazi aba ariko arakora arashobora gusaba n'Imana ati jewe Imana irakwiye kumpindurira nkashika ku iki kintu, nkava mwibi inye nkiyunguruza nkaja ku kindi. Urumva nanje sinoguma mwibi, ndashaka n'Imana impe nibindi, nyimba inyongereza mwibi nyene impe byinshi, nyimba impindurira ikampa ibindi bintu nokora mugabo bimbeshaho neza. Byose ni sawa, urumva ni ibintu dusaba Imana kabikora pwe. Fabrice nk'ubu ngene Imana yo kubaza ati ndaguhiki ndaguhindurira iki mu kazi kawe canke tureke n'akazi mu buzima bwawe, nike kintu wavusaba Imana? Noba mfise ntiwanyumvise naye mparije ati nk'ubu Imana iramutse kubaza ati Fabrice ndaguhiki ndagukorera iki, haba mu kazi kawe canke mu buzima busanzwe wava uwisaba iki? Cewe ikintu noyisaba ikintu noyisaba ca mbere Imana noyisaba ca mbere kuyimenya, kumenya Imana, gubiza microphone nga kumenya Imana ca mbere nkayitahura neza nkayiyumvamo. Hanyuma ibindi navyo noyisaba, ibyo kuyisaba ni byinshi cyane ni byinshi sinumva naho nohera kuyisaba ibyo yompa ni byinshi. Ego yo nyene yo irabona
ivyo noba nkwiriye mu bisanzwe. Ego Imana yama imenya ibidukwiriye ariko kandi umuntu nawe aragira ivyifuzo, umuntu aragira amasengesho asaba Imana. Nk'ubu Imana yakubwira ati Fabrice ndaguha ikintu kimwe gusa. Nico shaka tubwira. Kimwe. Oya impaye kimwe yo bimenze. Oya iramusi igusaba uyisaba ikintu kimwe. Uyisaba iki? Ikintu kimwe. Mu bisanzwe uko tubayeho. Ikintu noyisaba yoba amafaranga kuko niyo akora ibindi bintu byose. Noba ndiko ndifuza mu nyuma. Okay. Imana ivyumve rero. Kandi Imana ngihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Imana igera ita amafaranga ngo genda utore rero. Imana irahezagira. Fabrice nk'umufundi canke umubaji witahuye tugomba kumenya mbega ikibaji canke okay umubaji arangwa niki umubaji nibiye ibintu bimugenga kugira ngo bikunde abe umubaji mwiza. Ibintu bigenga umubaji icambere na mbere no kutabesha mu bisanzwe. Kutabesha kumvikana n'abantu umva icyo umuntu agusabye ukagikora mu bugwa neza nta ngorane. Ibintu byose biragenda neza nta nakimwe. Ati kuba umugwa neza gukorana n'abantu birashika umubaji akaba umuntu adasobanutse imbere y'abakiriya mbega aho bisha bigenda gute? Adasobanutse urumva ibintu byose biba bipfuye. Nta kintu abasigaranye. Ego murakoze cyane barakunze kuvuga ati abafundi cyangwa ababaji basigaye bazimba muri kino gihe. Ati kera umuntu agiye muri menuiserie yashobora kuronka akantu ka 50,000 keza cyangwa akaronka intebe ku 300, 200, akaronka akabati ku 100, 150. Ariko muri ino myaka ibintu byarahindutse. Kubera iki bisigaye bimeze uko? Bigenda gute? Biva kuki? Ikintu gituma ibintu bizimba sinikindi. Urabona ibintu byose mu bisanzwe mino myaka cyangwa mino misi ibintu byarazimbye. Mu gihe byamaze kuzimba natwe ico kintu wowe uje gukoresha ako kantu wowe uje gukoresha kameze neza. Mu gihe ibikoresho navyo biba bizimbye natwe dutegereza kugira nte kukuzimba kubera natwe aho tuba tubikura biba byatuzimbye. Ati iyo mu bikore biba byabazimbye. Nimatera kabanga muri kino gihe ku isoko yibi bintu vy'imbaho n'ibiti biba vyifashe gute biba bimeze gute? Ibi mbo biratandukanye ibintu vy'imbaho. Ibintu vy'imbaho hari zizimbye cyane n'izindi zibayabaye umva ziratandukanye. Okay, nk'umuntu aje gukoresha intebe ngaha iwawe uwo muhanura akoreshe imbaho bwoko ki kugira ngo bikunde intebe ziwe ze zirambe kandi zifise ubukomezi nyene bwiza ku buryo intebe itoshobora kononekara mu gihe gito? Ico dukora ico yokoreshamo n'imbaho z'umukaratusi nizo tumenyeye zikomeye z'umukaratusi. Kubera iki umukaratusi nta zindi mbaho zihari? Mbaho hari izindi zihari bamenyeye ngo za bwadi Kongo nazo nyene zirakomeye sana kurusha mbere. Okay, murakoze cyane Fabrice. Turamaze kubona ibintu bihindagurika mu buzi bwanyu. Muno mwaka murakora intebe z'ubu bwoko, ubundi mwaka mugakora intebe z'ubundi bwoko kandi ugasanga ziko zihinduka ziba nziza gusumba uko mwakoze mu mwaka uheze. Uretse ko ari ubumenyi muba musanzwe mufise buri mwebwe indemanwa. Ni gute mushobora kuba muhinyanyura ibintu bikaba mu bundi bwiza burengeye ubwo bwari bufise? Ubwo bwari bufise. Ego. Urabona nk'ubunye mu bisanzwe ibintu twe dukora. Ibyo dukoze uyu mwaka hari amamodere y'ibintu aba yaje. Gakora ati modere iyi ikintu cari kimeze uko kagikora mu iyo modere. Haheze iyindi minsi ugasanga bahinduye bahinyanyuyemo ibindi bintu. Gacu usanga namwe murumva muca muhindura kubera urabona twe ubu dukora ibintu
bivanye n'abariya bo hanze bariya bazungu baba bakora ibyo dukora natwe tukagerageza tugakora bijyanye. Bisigura yuko atamunsi urakreya ikintu ciwawe uvuga ati naje ndakoze akantu kiwanje ntarabiye ku muntu kanaka jewe ndiyumviriye umenga nokora iki kintu ntibirashika. Uravyiyumvira gusa ntavyo ndakora. Kubera iki none wowe nukeneye kuba nk'abandi nukeneye kuba umuntu abandi bigana byari byiza. Kubera iki none nabishaka gusa sindabikire nyene ndabironka narabigerageza mugabo ntaco bizogenda neza ati ni pole pole ubuzima ni bukebuke. Fabrice reka mvuga ati merci beaucoup mwakoze kuduha akanya. Yego mwakoze kutuganirira kuvyerekeye kano kazi kanyu. Ndiza yuko na mu bindi bihe bizogenda neza gusumba. Ati rero kuri ba bantu bakurikiranye muri kido kiganiro bifuza kuzoza kubashorera canke kubaha akazi vyogenda gute bo baronka gute canke vyogenda gute ko no baronka bo baronka gute mwebwe abakiriya? Ego uko twobaronka nuko twokwifata neza mu byo dukora. Ni wanahuye nayivuze ati kuri ba bantu badukuranye mu kiganiro bifuje canke banezerejwe no kubona ibyo bikorwa vyanyu bakavuga ati turifuza yuko twoza guha akazi Fabrice twomuronka gute canke vyogenda gute? Uko mwondonka ndafise telefone nimero nozibaha munkeneye mukandondera tugakorana nta naki. Ego ushaka kuzitanga? Ndashobora kuzitanga. Ego nimero ziwanje ni 65 76 256. Murakoze cyane ndizeye ko bavyumvise. Reka ndagusabe akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba Keja Media n'abantu bose bariko baradukurikirana uzobukoze cyane. Abantu bose bariko baradukurikirana ndabashimiye cyane kuba bakurikiranye ikiganiro cyacu. Yego Imana ibahezagire. Wow. Utibagiye no kubabwira bagiye subscribe kuri Akeja Media. Bagire gute? Subscribe. Urakoze cyane. Bagire ati? Bagire? Subscribe. Na sabone. Urakoze cyane. Reka nanje shimira abakunzi ba Keja Media kwa dukurikirana. Mwakoze kuduhitamo, mwakoze kudukurikirana. Reka mvuga ati asante sana. Mwongera kandi mugiye subscribe ngo Fabrice yababwiye. Mwongera kugira like, comment, share kugira ngo bikunde ibiganiro byacu. Ushari gushikira benshi bashoboka. Cyari ikiganiro n'umutumire wacu Fabrice na jewe Keza ya Audrey naho butaha. Ciao ciao.